Amadesa turarutse kubona post Mutima lo comedien umwe mu bakomedie bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi bapostinga foto yawe akakuvuga ko amajambo menshi y'impanuro nihe message utanga kuri Mutima lo comedien ufatiye kwa ajya amajambo yavutse umuntu wese ego yavutse ibintu vyo naye ndi ku kivi nawe nyine narabitse ko nakutse ndiko ndagwana komba mwisho ntakutse ndi kirofa reka mpambane n'ubundi ariko ndapambana sindari nicaye cyo no mubwira ati ndamukona cyo dupfa kandi n'umugranfere ubaha kandi impanuro zaragushikiye narazumvise ariko kandi ugacumuke burira umubwira akagohe grandfere Mutima lo comedien ati nimba warabonye abantu bishuye ijya message ntabwo ari jewe oya sicewe none ujya mudemu yisabiye ngo tubarongore ujya mudemu arafise umugicane n'umumaraya abagabo turiruye mu mutwe tuba dukeneye kugabanya ubucafu nganda ninze ngaho kugabanya ubucafu umuntu ugenda abe nuko umusi wera nawe ngo tusana ukijya gikobwa ariko ni cyahe cyo Amadesa mukunda senda rukondera rugero tayi ko yiwe kweri warayi pirayi kweri se sindovuga umuntu agiye kimwe gusaba ujya uyiwayi nabuhebe bakarafire we bamuruta imyaka umupeti nkujya mugo akakora amateka akabakoma tubibutse ko atamuririmbyi numwe mu Burundi araronka award y'imiduga ibiri mu mwaka umwe n'umuduga umwe ntibirabaho atari KIRIKOU Abirove none man ijya mpano yayikuye he buri avuka mu Burundi ujya mutipe no mu Burundi ariko abantu benshi ntibaremeza neza 100% akari umurundi nanje ujya mutipe aranyobera sana ku buryo rap yiwe n'abazungu bayumviriza kabisa nawe bifesi wewe bifesi akundwa n'abantu baboyi hajya abantu nyene bakora mu gikoni nibo King's family Burundi Nigga boy fashion barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza Nigga boy fashion ihari ku bwanyu ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose ibiciro naho ni nko ku buntu wifuza impuzu ibirato amasaneti amarori isaha eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu akabiga rero Nigga boy fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi niyibagiye n'abantu bose babyifuza mufisi ico mubaza hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha murahawe ikaze mwese muri Nigga boy fashion. Welcome my people. Of course, my name is Pubo the MC, aka the MC Santana, aka Big Draco. Call me the captain of the industry, Kabiri Gatani Ndwi. Like you see, in KBF, King's Family Burundi, nkuko mubibona tuba twifunze man. Nkuko mubibona kuri background, turi kumwe n'abatipe babiri, ndi kumwe n'imisori ibiri. Amadesa ibubamfu bwanje, n'undi mutipe uburyo bwanje yitwa Boston. Amadesa nahejeje kumuvugisha mbwira ati MC Santana mina tulia place ile nahanda kunda gutera miratari muri ama resto bar ni kibanza kimeze neza la you see urumva agaklima ka bien nkuko mubibona nta kindi kibanza kigezweho mu Kanyosha atari ego. Amadesa mambo vipi? Safi sana umeze neza uko poa ndashimira Imana bro. You look so good bro, unapendeza amesi sana soza kicho soza kimaso igare so peace danger surumva no mu maso ukorotse nta bufasha umuco gwara muri superbad soza kimaso Amadesa Boston ibiri gute? Fresh bro Umeze neza? ndashima Imana kabisa. Ni Boston asanzwe ari umuririmbyi. Boston tubona tubasanze ahantu bari kumwe na Amadesa. Twitega iki kuri Boston na Amadesa? Amadesa twitega iki hagati yanyu na Boston ko tubona mwino misumwe ngo mufitaniye imice ubugenzi tutabona amengo igituma uyu namuzanye niko berari umwanditsi hari igikorwa gishasha dukene kuzokora mu minsi wewe na Boston ari igikorwa gishasha witeze gukora nawe wari twaragiteguye kera mugo no mwanya rero mucitege bitega igikorwa gishasha none utsikari mihaburo kwa namba soza kimaso azo bari indirimbo ije yaka pana tsiga ndirimbo z'ubuyuwayo hari indirimbo usanga uce wumva nitiro gashe wumumengo tino n'indirimbo nizo mukiriyo canke insindirimbo ni mukuri kurumva indirimbo kuri hari indirimbo usanga inuma du
twumve abantu barimbana basa agahinda urumva je ndaza abasare nga mu Burundi barimbana agahinda ukamenya ngo yarayinza ibaze bro kuririmbana agahinda uri umusare urumva kwero bibabaza ubu rero uje gukoma uje gukosora tewasanu gutora amakosa base mu kirundi ciza Boston wagwana amadesa ikatubwira yuko nakuzanira abantu bashonde no bwana iki ugomba kuvuga iki ariko nafakamwe binzara ngene babasane binzara je ndumusana w'ingenda kaze man umusani ya murare bro na murare fisi arashoje uri kuranda cyane ngene ko ari ryo rya mbere kuri kamera uyu mwanya uri kurandaba ubona jewe ndumusitara w'inzara uri kurandaba ndaba neza urabe n'ikirato nambaye kwanza manzi urabe ikirato nambaye mwakibonye kwanza mwakibonye kino kirato hama gaca avuga ngo urashonje ngo ndashonje iki kirato na kiriko ubwego bwo kwambara iki kirato nk'iki ntago arashikako oco mwirango amadesa no kwiki wamuzanira abaririmbyi bakaze cyane kandi umengo ewana bararenze n'abandi baririmbyi bikompara n'abandi ati na Kirikou niyo ushobora kwambara ikirato nk'iki yogikurahe none yo cagikurahe ikirato nk'iki n'amahera ariko ntanzara afise Kirikou n'amahera ati Kirikou ari n'amahera ubu ntanzara afise none yabageno baravuga ngo ubu ngo n'imfuvye ngo nta mahera afise oya ntadosubira kubivuga ivyo ubari n'amahera ubu ni boss uhago ni kumutazira boss ebana Kirikou akiri boss boss mutoto ariko soza kichwa ikiganiro giheruka tubona waraponze cyane Kirikou ariko ubu kubera iki none ni kode y'akazi umutibanga ni guhora iyo kode rero niyo dukeneye kwanza kode muyimenya gute gacace Kirikou kandi twivukanira ari inshuti muravukana nagwanko ruhari mwese muri abana bo mwibarabara none gashaga n'abagomba kutwiyumvira baduteranye gusa inzigo yabo bisi bararura n'umuti wanga ni guhora Kirikou ndamwemera bro nubona ibintu yakoze none hariho abagarafrere we bamuruta imyaka umupeti nkujya mugo akakora amateka akabakoma tubibutse ko atamuririmbyi numwe mu Burundi araronka award y'imiduga ibiri mu mwaka umwe n'umuduga umwe nibirabaho atari Kirikou akiri yarahitse ubwenge hamwe aramedita nece nobaho gute aracana maremare ariko ni amadesa aherutse mu kiganiro giheruka yaponza avuga ati indirimbo aha niho n'urukato oya jewe Kirikou ndamwemera kweri ziga ndirimbo ziwe zirarenze niba aririmba urukato zigakundwa abo bandi nabo bararimba urukato canke ni kode y'akazi nko kubivuga oya kimwe gusa ari aririmba urukato nawe nyene ndumva sinzeka kwijana nawe nyene mugonje ntaco dufana Kirikou kweri petit frère none Boston wagwane kuri umuririmbyi watanguye ryari umuziki ufite indirimbo zingahe umuziki naho utanguye muri 2018 nkaba afise indirimbo zirashika nka 5 ariko indirimbo iri kuri YouTube ni indirimbo imwe gusa urabizi yuko biragoye cyane indirimbo iri kuri YouTube bayita gute kugira ngo abari baradukurikirana bashobore kuraba ati ese kujya muntu n'umuririmbyi kameme indirimbo yitwa ngumamwo ni indirimbo naririmbiye umusheri wanje kabisa Boston arafise umusheri nenka jembuze umusheri ndumustar bana so byahaye wa mudemu amazi imisi avuga ngo tubarongore urumva sinotangwa kuja kumurongora nanje uco byumva nawe wewe man noba mubambere amadesa ibintu by'abakobwa ntumubaze atinyiki kwikorera umugera uratse kuzagura umugera gashaho none kuzagura umugera ugasanga uragwaye ujya mudema aragwaye umugera ugasanga uri kurakora ngo wagiye kugurira iki niwagiye kugura amadesa utanguye kukorora ngo kandi do plus utanga n'amahera utanga amahera ugacugwara umugera uruma kweri none ujya mudemu yisabiye ngo tubarongore ujya mudema arafise cyane n'umumaraya nkekara umumaraya we hari abantu usanga buri gorori rega ubusazi ujya buri gorori urabona kuraraba ukuntu uraba ivyumviro vy'umuntu none uyu muntu ni umuntu akomeye neza mu muntu reka umuntu ubona na wewe n'ivyumviro vyiwe ukavuga ati uyu muntu ararezona urumva rezo nimba ari ubukora 12 hacashikira afise nka butatu
urumva ni kode y'akazi ni amadesa ariko aratubwira ukijanye n'ujya ujya mukobwa yaragonze umusozi nk'ujya muhoga honyine ujya shaka hiti ijya hiti riri kiramuboreza urumva ni akanya gato ni akanya gato ntiyanditse ibitabo binga uriya ba madesa banditse twego twanditse bitabo ryo cyo mu top content creators or abantu aba legend tubabazi twe twabaye kubera ubuyuwayi twe njina kutse kwanda umuyuwayi kandi nibwo bwatumye ushika no munsi buguhuza umuyuwayi ngenda ahantu kwanda abantu ndumucapucapu nkabatera inkuru nkashobora ukereye nkashobora ukereye inkuru akabare ko sagatwenga ciwe madesa so zakishwaho nyene mugabo umuntu agacaza zanye ibisutwa ngo vy'ibisutwe ngo aje ngo kwirondera content batunge abagabo turiruye mu mutwe tuba dukeneye kugabanya ubucafu nganda ninze ngaho kugabanya ubucafu umuntu ugenda abe nuko umusi wera nawe ngo tuzana abagabo ukijya gikobwa ariko ni cyahe sinzi usanga umengo bambwiye ngo ngavuka hariya mu buterere umunyabuterere Kamenge yo muri no hari ntutse abantu b'unyabuterere ntutse kode yabo kariko bameze ko mengo bavugira hejuru umengo baba umengo kuri 11 oyaye mu buterere hano haraho hajya ko muratomboza oyaye mu buterere hajya ahantu hameni yararuguru yaho ujya mudemu no mu maraya aridandaza ujya aridandaza sana wamubonye uramaze kumugura ujya mudemu none erega umuntu mubona mu mvugo ziwe no mu nyama ndarukunda racero rya ruteye inga twumva amadesa mukunda ndarukunda rya rutayi ko yiwe kweri warayi pirayi kweri sese ndovuga umuntu agiye kimwe gusaba ujya uyuwayi nabuhebe ibintu byo guzana content ibiri nkabijya aba umuntu ujya cewa mpaye cewe no itotora sinoti wo itotora wo kuritabunga hapenti we nawe urakasa eje ndakaze so sakicwa iryo tsina uzigyavuye uboho ubanyongeye n'irindi bangita tayeri umva amadesa ubasiga bangita abafise impuzu zatabaguritse benshi bazoze ndabashonere abafise ibiguma ndabashona ndi tayeri ubu wabaye we tayeri uba kwita tayeri yego sawa amadesa ujya mukobwa Djicia ujya mukobwa ibi bintu ariko aravuga mu content creator umushiramo wapi usa nakubwiye ko yakaburi gorori narabibinda akora bro ntiwo kwamiza ikintu kimwe wowe umuvuga ijambo rimwe uvyo ukora ni umara ya nyene ati hajya rega abakeneye ujya urabona bajya bakobwa baza ku ma TV kugira bidanaze ngo bababone aba diaspora baguma berekana hariya muri Nord babarungikira amadolari turamaze kubamenya kode bakoresha kandi barayabajya none gasha mu diaspora ko abahenda ugasanga barahabuka none gashaho ati jewe nyonze igisusu gatoyi gusa ko sinoboro nkora mama yarushara munato nyonze ariko naramunato yaragiye barakizishwa shakira gakitsa naramunato ajya no mukizwa yo yarakizishwa kweri ko ararabwa nti civyaha nakoze mana tikubahungu tumaze kurarana ti wapi kweti kaje nakira umwami Yesu kandi yakoze neza bro nkora ngo nka Imana yoza azogwate sivyo sane nayipfuye mugoro sinzireho isosoka kiyirya rega hari gihe usanga kode y'akazi amadesa umubona amenye kuginyama urazi ahe bisosiso oya nikibaho eraba n'abaciriyemo urabona abakobwa igituma bashaka ngo tubarongore zijya bakunda isoso sana abakobwa ukuntu bimeze ngaha mu muziki w'u Burundi ubu amadesa na Boston munkundire gato dugaruke kuri entertainment yacu y'u Burundi yego Boston yambwiye ko ari umuririmbyi Boston ndashaka wambwiye kandi ko ufite indirimbo imwe kuri YouTube nashaka undirimbire gato twumve ubihongoze twumve ko ivyo bakuvuga ko ari byo ayibongoza canke ndarapa ivyo ubona icuwa umuririmbyi agizwe na vyose kuririmba canke kurapa bahe batama uraririmba canke urarapa na gaso batama bibondo byanje ngwino mbahanure mwase naho jewe ndabahane hane batama bibondo byanje ngwino mbahanure mwase naho jewe ndabahane
mpagaze ku gasozi karekare ndashize amaboko hejuru baba peti no hari muduza amaboko ndabaduze kugira mushike kuri no etape namwe ci abigira kingi abigira kingi abigira kingi abigira kingi abigira kingi ngabo n'abagabo bagufi bagerageza kuduza urwamo kugira barabe ko bokumvikana canke borabo umupira mw'isari rimwe abantu benshi nkaba bana banje nkunda cyane umviriza impanuro zanje kuko umwanya n'umwanya ashobora kwitaba Imana mugasigara muracana mu ntakiri washenye zurumizo mpana Amadesa yego mkubalishe na wewe oya no kuri nemeye kweli nawe mu freestyle nyene oya jewe freestyle mu ino minsi ndi mu majambo ndi mu mafu ari mu gikoni atinya nahavazana gusa na Fabio bagira garuke Fabio agomba zana ingoma bifesi abarahunga ahunga ko hariya mukanza hari iwabo mu misozi hariya ruguru bifesi abarahunga Fabio baraje kandi azananye izindi nguvu kabisa. Ni Fabio uvuze ko agomba garuke hari igikorwa ciwe wabonye canke wumvise? Ya igikorwa ciwe naragize ibakwe ryo kumva gace gato y'indirimbo yiwe. Indirimbo izoba yitwa gute? Izina sindayimenya ariko arafise indirimbo agomba sore mwiyindwi nyene mwiyindwi Fabio baragarutse bifesi abarahunga abarapere mwe murahunga kubera Fabio baragarutse kwindi poem dakese Fabio nawe ararenze man Fabio none man ijya mpano yayikuye he buri avuka mu Burundi ujya mutipe no mu Burundi ariko abantu benshi ntibaremeza neza 100% kari mu Burundi Fabio nanje ujya mutipe aranyobera sana kubera afise tara ku buryo rap yiwe n'abazungu bayumviriza ya kabisa nawe bifesi wewe bifesi akundwa n'abantu baboyi hajya abantu nyene bakora mu gikoni nibo ni kuvuga rero vuba twitega igikorwa hagati ya Amadesa na Boston ya igikorwa kabisa kiraje very soon ya kandi kizoba gihabura Amadesa nivyo nivyo kweri n'imita y'abadushigikira ababosi barabibaze baradutabo kwera no munsi ko naje nitekerereje nyene naje ndisoza kishwa mugari ko umuntu wese mba ntekereje aba ariko de akazi kawaida bankeneye bina KIRIKOU bihanganiranire kubera bijya n'ibintu bishika urabona ibyabaye namwe nizere ko mubizi ibintu byabaye kuri KIRIKOU na Satubi murabizi ntabyuzi wewe urabizi ntabyuzi KIRIKOU na Satubi bibanye umugore ntabyuzi urafite ubuhamya wowe mu bisanzwe je nizere yuko bize ko yawe mu promoter oya Satubi nta umugore wa Satubi bavyara bashoboye kuvyara n'umwana wabo ariwe Bernice ntabwo wari umugore wa KIRIKOU ya ahubwo gusa hariho video yasilikiye kuri réseaux sociaux Bernice ariko atambana na KIRIKOU ariko nibisiguye ko yamutwakanye Satubi na Bernice ntibahukanye buye barahukanye yarabivuze Satubi yarashoboye kubivuga urumva Bernice nakira umugore wa Satubi yego ariko nibisiguye ko ari umugore wa KIRIKOU no ariko aka video kasirikiye KIRIKOU ariko aratambisha umugore wa Satubi uwahoze ari umugore wa Satubi tumwitwe ex ariko bijya bintu nta gaciro bitanga bijya bintu nta gaciro bitanga nko kubona umupeti nka KIRIKOU ashobora gutambisha umugore wa Satubi kandi mu gihe tuzi yuko Satubi na KIRIKOU bose n'aba artiste bariko barahangana kugira ngo bashike kure wowe ari nka wowe nta mugore wawe naho mwaravanye umubonye agize ibintu nka bijya woca ugiriki gusa urumva yuko KIRIKOU yarakomye Satubi kubera uvuze yuko bariko barahangana rero KIRIKOU akibabira imani bwa mbere yaratelefone Satubi ati ariko kandi mvuze bariko barahangana simvuze uko KIRIKOU hageze ko yipamba kuri Satubi ko Satubi yarakoze cyane kandi kumushikira bizosaba igihe kirekire ko Satubi aracafise ingufu zo gukora ya na KIRIKOU nawe yarapambanye sana KIRIKOU imana je ndabacira urubanza bro umuntu wese afise umunyororo wiwe akwega ariko kandi nagumye nabiyumviriza umuntu wese afise umunyororo wiwe akwega nimba Satubi yaropoye ubuzima bwiwiwe Satubi nimba KIRIKOU aciye mu yarara yaciye mu yarara giwiwe nyene yari muri komba yiwe rero umuntu nitukiraba ngo jekera ngo nari inkanzi ivyo gukara kera agakarira hariya nyene hari kera turi muri 2020 sis ikomba mwishu ubu turashushe none kera gashari kera ubu ariko kahise gategura kazoza
akahise gaterwa none ntubibona none akarorero raba akarorero rorira amateka yari karakora ke abandi bavuga ati umugabo akomeye su akera umugabo akomeye n'ubu nyene kujyana n'ibihe ntabuza kuvuga ngo Bawden ngo bararenze Kiriko oya nivyo baba akarorero kare ntibari bamuzi none na Kiriko aribwo aryogore ariko igituma Sadbi na Kiriko toshobora kuba compara Sadbi ariko arakora cyane ariko arakora none waricaye aricaye na Kiriko hago Satubiro Kiriko rero Kiriko naguciriyemo ni wari afise ingufu kubera aracari muto aracafise amaraso ashushe ariko arakura none gashimya ka 30 imyaka 30 bakuzi ba oya none ndatunita bakuzi ba Kings Family Burundi bano basore babiri barahumaganye bariko baranyemeza yuko ati ivy'ubu legend vyari kera uno munsi mukuraba umuntu akomeye bisaba turaba uno munsi uhagaze neza uno munsi ati ivyo vy'abasatbi vy'abafizo ni vyabo hariya ati uno munsi umupeti Kiriko nimba ariko arabakoma amahiti agatwara ama award ati nabandanya bakoma reka bakoma ahubwo bamongere n'iyindi modoka je ndabimwemereye je nakunda umuntu abakoma ufise objectif yo guhindura ibintu biri imbere mugabo nta bubasha ufise guhindura ibiri nyuma vyaheze kahise urashobora kazoza merci beaucoup vous ati wowe ubwawe no munsi urashobora gutegura neza kazoza kawe ariko kahise nushobora kubihindura byaraheze byabaye byarabaye ivyo nivyo rero guhindura ibiri imbere mu kirundi kize bavuga ati shitse mbashitse ntarashika simba ndashika urumva hagerega ntaco urabona kare barambana kubera nabura umwanya mugari kubu ubu Jessica mvuga ati nabo nyene sigaye bandondera kare ko batandondera no kugora babana niko ndabakoma ahubwo ubu ni kwibira ni ronde no mwibi nzokwibira kwa Lil Wayne yaricugigira avuga ati ego umwana w'umuntu ibintu dukora Imana yonyene yo mwijuru iravuga ati ko banararemye umuntu iricuza igituma yararemye umuntu niko bimeze tukiraho nyene Boston inyuma y'imyaka nk'itatu canke ine wibona he ya jewe ebana inyuma canke imbere none turabinyuma tukiraho nyene Boston imbere y'imyaka itatu wibona he jewe imbere y'imyaka itatu nibona yuko nzoba ndi umuntu akomeye ebana ageze ku rundi rwego apana urugwego muziki watanguye kukuriha umuziki uzoba warandishe sigaye nkaze ebana kugira ngo uze no kundaba byonyene bigusaba imitahe myinshi nka jewe na cyane Boston K avuka he Boston K mvuka Igitega kwa umugwa mukuru wa politiki amajahe umugwa mukuru wa politiki aho bitwa Jembo nisanzwe mvukana bitwa mu kibimba sinzi yuko muhazi kibimbi wabona president hajya nyene hajya muhiri urobi wabona Mutama Mutama nawe nyene yubaho kabisa wiyumva gute yo wumvise kuvuka wabona Mutama numva nezerewe sana kubera Mutama wacu ni Mutama w'amateka kabisa Mutama w'abajene mujama w'abajene sa ebana ahubwo rero aho nyene aho nyene yo Mutama wacu ibintu bitatu bituma umukunda cyane yakoreye igihugu ibintu bituma ndamukunda cyane bitatu vya mbere ikintu ca mbere nuko akunda abastari n'umujama w'abajene arakunda abajene abastar muri rusange ica kabiri ndamukundira nuko Mutama wacu ebana n'umuntu w'umunyamahoro ari amahoro kandi ikindi naco nuko ari karaza muri comedy kubera iki bwa bujene bwiwiwe uriko buraza muri comedy ahubwo ikindi kintu mukundira nuko abakomedie benshi abakunda basi arakunda abakomedi sana okay ahubwo ikindi kintu ngira ngo bo mukundira uvuze ko ivyo vya comedy nuko abakomedie benshi ngira ngo abenspira atuma muronka inspiration yo gukora amakomedi nani wumva kari wa mujama w'abajene mutuntu twahi yakoze turakuryohera abakomedie batuma benshi bakanguka hariho akantu kamwe aheruka gukora akavuga ngo abantu bari mu gisagara ca Bujumbura kuko nimwe mwidoga cyane nimurabe muduge abakomedie bose baciye bagatora bagatora batangura kugakorera ko ariho nakandi je naratembere muri Canada ebana ndaraba mu maresitora ebana mu minsi 3 bari bayamaze yose Mutama yaciye areka kuja mu restaurant wene ebana
abandi baragenda ariko wewe ebana yaciye avuga ati jihewe Mutama akubwira ati jihewe tishaka isake shaka isosiso shaka zirya mbega isamaki n'ibiki byose birahari ndabikora n'umugambi nikorera Amadesa nawe ibintu bituma umwemera cyane Mutama wacu ndamukunda ukobera ni papa wacu avuye Imana niwe hamwe akunda ukuntu nyine akundana abantu bakundane akunda ikintu cya gatatu dukunde gukora abajeri bagume bakanura pana kurorera ngo barorengwa amadiplome baguma ngango noreye akazi hamwe mukundira n'ukuntu tubitwebereye mu mahoro nico cyambere hama Imana imuzigame imuhe inkomezi ahubwo tumusengere cyane sinagira data ni rya mwana na gamtamanda amen Imana imuhe inkomezi no kuramba imyaka myinshi amen umujama wacu wabaje wabastari wabarasa wabasosa kishwe sosa kwaje sasa zana content ya Madeza che content ntiyobora cyo kiniro gihari muri abasaro nga mu Burundi nibakore bakorana ingufu bamenye ico bari bamenye ico bashaka nabo ubavuga kwiki wewe nka abakomedi je ukora comedy ubavuga kwiki nuko bokora nyene je nkunda umuntu akora Amadesa arakubwira ati je simenyegwa sindi muri comedy sindi mu muziki jewe ndagupasura hose jewe meze nk'ijipo wambarira hose wewe wambarirwa hose ameze nk'ijipo yambarira hose go jipo rahi bariko baratsa Chumukomeda nyemeza no buri karakora amateka bro je ndoza kunyereka ngo umukomeda cyane nka wewe nyene nkuko uri kurakora amateka ku mbuga uri kurakora ibintu bihabura abantu bose bakakurondera ebana ukabona izina ryawe Chumukomeda nemera kuri inosi ni Amadesa boy soza kishwe abandi abakomedi baca baza ni Amadesa none arabandi none Amadesa turarutse kubona post Mutima lo comedien umwe mu bakomedie bakomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi bapostinga foto yawe akakuvuga ko amajambo menshi y'impanuro post yaragushikiriye bijya yakuvuze ko narayibonye mu gijya padesi wanze rya Amadesa Burundi bijya sizi navyanditse bijya baciye bishura sijewe ugeze sijewe ujya no unyitirira ntuzi ko abantu besha bitirira none rega jemba yo kugira abandi babeho rya mikoshi zijya niye message utanga kuri Mutima lo comedien ufatiye kwajya kurajya amajambo yavuze muno wese ego yavuze ibintu vyo naye ndi ku kivi nawe nyine arabizi ko nakuze ndiko ndagwana komba mwisho ntakuze ndi kirofa nakuze ndi numa yo mwishamba reka pambane n'ubundi ariko ndapambana sindari nicaye cyo mubwira ati ndamukona naco dupfa kandi n'umugranfrere ubaha kandi impanuro zaragushikiye narazumvise ariko kandi ugacemuke burira umubwira akagoye grand frère Mutima la comédien ati nimba warabonye abantu bishuye ijya message ntabwo ari jewe oya sicewe ko ijya page baga n'abanyitira bya Amadesa Burundi ago n'abafana bazonayibona muze murapondo wose ugasiwe n'abanyitirira wowe page yawe y'ukuri ni Amadesa boy soza kishwe ariko kwe kutashoye kugira reaction kumwishura ngira ngo wari mu bintu byinshi oya sinari narose mwagurika desimeze nk'abantu mengo baba basharijwe ni batiri bace bavugira hejuru ikintu cyose ndamanda nkicara ahantu nkakiyumvira akoresha umutwe so mpamvu nasoza kicwa yicara ahantu umusirikare ni mu mutwe iyumvire bakunzi ba KBF Kings Family Burundi tubashimire cyane ikiganiro cyacu no mustari kumwe na Amadesa boy kandi nkabibutsa nyene bagende muri Superbat urabona ishigageze muri Superbat abajene bubaka aba diaspora mu ntara zitandukanye ku batazi ni mu Ngagara kandi mu minsi mwitegura ucasu nyene go muri Superbat ndafise ngo mashasha kweli zo zirenze tubashimire cyane Boston wagwane bana nanje ndabashimiye kabisa iyi ari KBF Kings Family Burundi family kabisa ibandanye yubahwa abantu TV y'amateka bakunzi ba Kings Family Burundi tubashimire cyane mwakoze kudukurikirana ariko kandi tubasaba hejuru fyonda kuri followers mugire followers kana commentaire yanyu turayishaka kugira ngo tubandanye tugira intege zo kubandanya dukorana namwe tubashimire cyane ciao tubamenyesha uko inyuma ya kamera yari Joba the comedian tubamenyesha kandi nimba mumona tuberewe guca na handi hano twambarira atari muri Niga boy fashion ni ucambara neza aba diaspora cengo mandababwira batsebara twibuka rasta je nzoguma nivugira umuntu arivugira ivyiwiwe abisi nabo bakatwenga kora babavutse neza aba diaspora bakwikunda hari abantu usanga ariko nivugiye nkuko kora baba basanga biba bihari bo cyo nivukiye mu kamashu je ndiyizi nishoke
muze muraraba ici ryageze amamega iki turapanze inzu utuyinite rega mani nimpamvu baze baravyumvira nabo nyene abafana ukasanga umuntu agenga kuri kamera yanyoye amazi muko murara kayirondera muko ugasanga kuri commentaire ukaca baza kuponda urumva kweli Bwana ndabashimire cyane. Asante sana Imana ibaheza. Everything good munasema everything bless. Tuzochiga mu nyuma shaho na wewe nawe wacigiye ngaha kwisi urumukuna agomba kutwiga dushange wewe wavutse ukiza ngo tuzociga bakunzi ba KBF batugarako ngo nabashe mwakoze urabona copo ukuntu batugarako ngo nabasara je hari umusara utace izimwe mu bampaya bakunzi ba KBF ngo umusara ngo nabasara bakunzi ba KBF Kings Family Burundi ikiganiro umengo nicohera ariko turabakunda cyane ngo nabasara nanye mugira subscribe ngaho hejuru ciao ciao lelize ngo nabasara izimwe mu ninde yazimaye Kings fan.